abahora bagenda baravanda mu bandi bantu batabizi babesha bavuga ya muhera ngo burya ntibazoja mu matora ngo bongere executive yavyiga neza ngo hari banaka ntibavyemera ntibazogira gute muri baba pare amajana 2 ba mbere bazobasinyira nyamasinyatira yaroroshe nimenga hamwe sinone no twogenda tumusiye noye munsi rero tuzotuma ivyo doruti ndabizi ko turenga amajana 2 nawe niyo wumva uko turi ngaha urumva rero cyose ikibazo wacu ubwa mbere kuri manda ahera ngaha nyene twari ngogaje turagerageza honorable Bega Shatsi araheza turagerageza tuganze ubutunzi bw'umugambwe yisaye mukwaniyemo iravuka ihagaze neza muri location kandi n'abandi banyagihugu bose bakeneye baraza baheza bakayikoresha mu kumva ko ari PPP cyo kirushika cyane kuri legislature turiko turarangiza uyu munsi yaba yawurije nziza murabona hagiye ko byinshi yabasigurira cyane kuri iyo hoteli nziza mubona ngaha abantu bashobora kuraramwo bakaganiramwo ndetse bakaruhukiraho bavuye mu ntara mu nama barangaho canke mbere n'abandi bifuje kuza kurara ngaha baraharara bakafungurira hanyuma bakivura n'umusasi ico ni ikintu ciza cane aho bokwiye baja kuja kure kandi vyavuye mu gutunganya nyene amatungo y'umuganga atunganywa neza hanyuma tugakenguruka nuko ubu turiko dukora duhimiza abantu yuko n'umugambwe wo kumvise uriko turaja ntidushobora kuzoja turibaza ko ngaha mu gisagara bazoja barubaka inzu zisanzwe n'imiburi ngaha muri centre ville murazi ko amategeko asaba inzu y'igorofa ko iteza kubakwa ngaha muri kano karere k'ibisagara hagati none turakengurutse cane iyo vision uko umugambi wavyumvise ugaheza ukaraba nyene uja inama n'abapreneur bagira bati yenda twumvikane tubafashe kubaka muri hamwe muzanye itongo rwanyu ndetse n'inyubako zobagwanyu apexita kandi avano xita tweje kubaka tuba turayexploita muzaba muse pourcentage umugambi uronka hama habe n'ukuri amakori yinjira mu gihugu hama nawe agaheza akishyuriza utwiwe gutyo yadere iheze agaheza akikurira meza umugambi nawe ugashikira ivyabo atawarya wangu iyo niyo formule nziza nibaze iyo abantu batavyumva hirya no hino ntibaze basubiye kugenda baraza abantu babasigiza no bari maze barya ibindi ngo babitunganije kutariko burya naco bagira na kimwe batabaje guhanuza ntivyokunda muga turasavye yuko abaja kuza bashasha ko bogira neza gusumba mu kuja baratanga communication nk'iyi message ikaba yari kuba yashikiriye abadasikana iciye muri bureau executive iciye muri za comité central mbere n'abarongoye abandi mu ntara no mu makomine bagaheza bakabimenya uyu munsi rero igikorwa kidukoranyije uno munsi nyamukuru mwacumvise rapport programme yaheje kuba adopté hanyuma mu gikorwa ca kabiri ha congrès des souverains yaje aserukira Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ari ngaha vyumva bicabona ejo signature bwaduka busubira nibuze buvugire ngaha abona
baduze urutoke bati ibyo bintu kuko tutize gukorera habona byoba bibabaje cyane. hama nsaba mudasigana Mbatunu Jean Claude ko yamubwiye abaze yihangane, ndazi ko akunda kubaza ibibazo kumwe n'abandi. Uburongozi ni continuité muta nimba ari mu mugamba akantu bawo batatunganije neza yavye kiza continuité ya direction biparti muraja kubivugana nta kija gupfa mbwa tubaza dukora icyatuzanye uyu munsi ntitwabwe dusamazwa n'izindi mpari imbere ko tugenda kwikorwa nyamukuru cuno munsi. Ibyo rero mu kitubabare ko mu gitwumve ko n'ukuri tubaza dukore programme dukora niyarangira ibindi bibazo biraheza bironde cadre yabyo. Nuko hanyuma rero murumva rero igihe aba bahejeje gushikiriza bategura frendo manda biravugwa ngo hirya no hino bati none koko none ayo matora tuja kubashiraho gute igenda ngiki. Erega amategeko yonyene nibaha uburenganzira yo gutegura ingene inama kaminuza ija kugenda. Namwebwe mwaje kumbure bababwiye kuko article 30 des statuts de notre parti iravuga neza abari kwekuza kuko hano muri kino kibaza uyu munsi ntituje gusamazwa n'ijya byandikwa mu magroup ajanye n'ahandi. Abo ndazi ko batavuye kwandika mbere ko tuvuga ijambo muri yego bariko barandika kabisa muri voix de presse ko bandika muri pronague tega pronague hose ndabiza amagroupe ni menshi mugabo bandike biri officiel bene bihiye nivyo tubasaba tutangwe kuza turafata hasa de responsabilité et d'honnêteté intellectuelle nivyo vyoba vyiza cane no twaca kubwiro tutubere. Nuko rero urumva rero kubera kuko iki gikorwa kanatsinda kiri delika bakitubwiye rero twabifata mu bintu ati none burya bija kugenda ngwiki ngende bigenda nuko ngomba ndababwiye. Ubwa mbere na mbere vyamenyeshejwe yuko no munsi iri koraniro rija kuba kandi kuri ordre du jour kuri nimero igira 3 ko tuja kwiga ingene tuja gushira inzego zihongoye umugambwe ndetse mu nyuma turaja kurondera n'umukandida azoduserukira mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020. Abahora bagenda baravanda mu bandi bantu batabizi babesha bavuga ya muhe ngo burya ntibazoja mu matora ngo bonge biya executive yavyiga neza wari banaka ntibavyemera ntibazogira gute. Umugambwe udasigana iprona uno munsi waja kubaha umukandida wo mu 2027 azoca guserukira iryo higana y'umukuru w'igihugu atawanja wangura mwikomera kandi nimwebwe nyene muja kumutora mukamushiraho mukamuyemeza. Nanone muri baba pare amajana 2 ba mbere bazobasinyira nyamasinyatira yayo nimenga hamwe sinone no twogenda tumusiyi noye munsi rero tuzotuma ivyo doruti ndabizi ko turenga amajana 2 nawe niyo wumva uko turi ngaha urumva rero cyose kibazo wacu ni kintu gitebuka cyane. Harabaye rero ku itariki 24 z'ukwezi kwa Mukakaro 2026 urwandiko witwa appel à candidature nguru ndagomba yemwe ndarubasomera mu bwumvi
kugira ngo tujye tubabwira n'abaje kwitoza tujya gushyira imbere yanyu kugira ngo muheze ubahe amajwi tubone emeye kandida urumwe mugabo wadasikana ipfo. Iryo tegeko ni ipona bar 043 bar cab bar 24 bar 7 bar 2026 après la candidature. Conformément au statut du parti PRONA et faisant suite aux résolutions de la réunion du comité central tenue en date du 14 juin 2026, la direction nationale de 10 partis appelle tout Mudasigana qui le désire à postuler au poste faisant partie de la prochaine direction nationale. Il s'agit de poste de président du parti, 2 postes de vice-président du parti, 3 postes de secrétaire général du parti, et les dossiers de candidature sont constitués de 1. Une lettre motivée adressée au président du parti PRONA, 2. Un curriculum vitae montrant le parcours politique du candidat. Notez bien, les dossiers de candidature ont été déposés au secrétariat général du parti à partir du 25 juillet 2026 jusqu'au mercredi 29 juillet 2026 à 16h30. Je pense qu'on a même fait une prolongation. Et on a donné le profil des candidats. 1. Avoir gardé la fidélité au parti. 2. Être intègre. 3. Avoir été membre du bureau exécutif du comité central. Du comité central du parti, au moins 5 ans au minimum, et n'avoir pas encouru des sanctions des organes du parti, avoir servi avec dévouement le parti PRONA et le congrès national du parti PRONA qui procédera aux élections de mise en place de la nouvelle direction nationale du parti PRONA va se tenir aujourd'hui, le 8 août 2026. Au départ, c'était le 2 août. Mugabo twarasavye ko twoshikana uyu munsi tariki 8 kumva uko le weekend yahiwe igikorwa cy'igihugu kijyanye na fete communale ku itariki 1 y'ukwezi k'8. Byumvikana ko mutava muvomba province yanyu n'amakomine yanyu ngo dusange duperturbe notre activité dans le ligue national. Twe turadasigana turafutsi reka tungurire ngaho kuno munsi nta gipfu.